Bebe, ni wewe. Papa bebe. Papa bebe. Itaba umwana arashonje. Reka twishinze kuryama. Mwana we, ese twaryamanye ibirato. Wenda gweze mu cyumuga. Yakwiryamira. Umwana arashonje. Ugiye mutunganya igihe yakwiryamira. Ugize ngwi. Umwana arashonje ndagira amahera hari ndamugurira icyafu. None arajya jiwe. Ego. Murongera icyo fungo. Amajya kutira amafaranga cyo kuri cyane. Agura imikarati. Mbona nawe yabaye imborerwa sigabiga amahera kure. Hahiye koko. Sheri, bebe, genda urabe ko umukozi yatetse ucutungire. Genda aho guma umubwire. Urabyemeye? Ugesera nguko. Wanitsinja. Mugira geraje kuri kumaka. Ni kuri izo nduza ngezamba. Wegena umuguri mikati mu mahoro cyane. Haku Kumaka. bebe. Hewe. Gabundi byakaba hewe. Aya ni amahera. Ayo ni amahera warungiye ko notora nkasumira umwana. Ego. Ikoti sigwa wiki. Ikoti sigwa wiki. Sigwawe. Aya ni amahera warungiye ngo ntore sumira umwana. Abagore twarakomerewe. Ni filime gukina ibintu bikuye. Ibintu n'imitego Papa baby ibintu ndabikuye mu koti yawe. Urafashwe. Ego. Bisigura ko ugomubwire ko atamahera ufise amahera yose warawe yahejeje. Sigenda ya zose nabonye hajya. Bisigura ko iyo ntari kuza kugutora wari kwikoza ibyo ushaka. Usorera indaya mama wanje abakobwa abagore abagabo bose bajya bose bisigure ko ari wowe ari kurabasorera. Papa bebe Nesi ibyo bihere na Pridas biko mbibona uko nguko. kubera iki papa bumeze uko Azobu w'abagabo banga. Ibyo nzari n'ibyo. uriko urangira ngo je kuziteka papa bebe ikoti sigwawe ibi byo mukoti wawe ibi bivuye mu koti wawe imbere kajya kugira ngo ndakwinginze twe turashaka kwihangana siko umpereza amahera asumira umwana. Nawe mahera Nyarutsa umpereza amahera asumira umwana. Uyu mufuko wara 2024 bitarimo wibagiye ko Noel ivuyeho udashobora gukenera ubundi buzima. Ubuzima ni bubandanya. Urazi ko twari turi kumwe ariko Gezaho. Hewe iyo ntajya kugutora wewe nubona ko wari kwikoza ibyo ushaka. Ndakwinginze ino munsi je nawe turabababi. Ego. Mama hera asumira umwana nyarutsa. Urazi ko umukozi atigeze ateka. Bebe twaje ryari je ntabwo niwe biko no byakurikiranye. Ninde wuguruye sanga ari umukozi yansopye. Utabesha umukozi wanje. Umukozi wansopye. Utabesha umukozi wanje. Utabesha umukozi wanje ari Nari mfise 2024. Benda kubanza. Umukozi afite uburenganzira bwo kwinjira mu cyumba cy'iwanje gushika ryari. None wumva ya Gushika ryari. Numva yaravuye mu gute. Je nawe turicana. Ugize ngwi. Je nawe turicana. Ugira Imana umwana wanje areke afungure. Umviza rugenda ku botike mushakire mu mwakira ideni ry'imikati n'iswari ndaza kuyara hamwe kuri banki mu maho. Ariko ni ruki. Uri kuraryama byuka. Ndakwica mugore. Ibintu ushaka kubyihanganira, Sishaka kubyihanganira ibintu. Odi hano. Byuka. Urumva n'abantu bako baradodora kwanza.
nje kuraba abakare bamukoze ivyo wigira je nawe usubiremo nawe Sawa mata. ikutse Twashaka umugabo wawe. mugabo wanje wakoze iki Twe tumukeneye byiza je tukayagana. sawa kanda mumuka papa bebe byuka harimo nakurondera hanze itaba harimo yakurindiriye kuva kera numvise kadodo nyene je ntumbaze ingene ameze byuka ugende umurabe niwe mumenyana okay bikandaye kandi nyarutsa Gute mugabo. Birazi. kujenga mu rugo nibiki None ngani bibi. masaha gatondo Gatondo. Ne bibagiye twari tuvuganye. byagenze nani byo nibuka Waragira himbaza umunsi mukuru ribagira n'ivyo wakoze. We ntuzi ko ejo wambwiye ndagutize 50 million ngo kadayatora ngaha. Ego. Yatora uganje kurangura urazi ko sekatimi oya mugabo buyo wagitse ninakoresha iki cyo maherezo niwe wari kuramwa inzoga sivyo nimba warose abashitsi uratangura mama yaraguheranye ntakuma buryo bazimana n'ibiki wari ku munsi mukuru wa bonane ndaguha amafaranga cyane yagutiza kandi nawe n'umuntu w'umugabo udakenye ku buryo nabura amaya yanje ejo n'iyo bageze nk'uko ibyo ntabyo nibuka cyamutira amahera mu kabari barayimubwire ndaje bukibuke nitonze kuko mpera yiwanje nta burofu maganda yajanye kuko naje ndayikeneye Jesus is Lord. ya mugabo uja kwiboreza wigira mu hatari mu bantu basorora ivyo kandi mbere ndamwiri kandi ibyo ngibyo je iminsi yose urabinkora ngo wamnija amahera ora ejo twaryohewe nubwo hari kuri Noel kumva jenti amafaranga yo anje n'intumbatse uranyuma kubera wari kuranezerwa uzi kuyafise muhira sivyo nuko je navuye muhira mfise amafaranga ayo nayagutinya koresha iki warayayura yamara uvuga yuko utegeza kuguma wisororera unabagenzi bawe muri bonane muri Noel na bonane n'ibiki n'ibiki amahera naje nomba ndayakeneye nyine kurangura iyo yakunze ibyo oya ntabyo kunze madam ushaka na banda ibyo wowe gutanga amategeko mu Rwanda hani wanje banda ibyo si ugutanga amategeko nje kwishuza twiwanje sibyo uyu mugore asa nk'uko mwiza warangiza ukajya amateni y'abantu ngo muyari niyo mutwara mu mahera nimba asa neza Ugize ngo ubonye gute kandi ngo mubera abahehese sura mu nzu nawe jewe nta mugore wawe shaka amahera yiwanje sibyo genda unzanira amahera yiwanje nakutaye ejo amaje nigendera ndakwinginze n'ukuri je ntabyo mushaka mu rugo nano twandike nyuma mahera genda uzitwara mani apana ntuzari induru kaza induru urinza banze kadabo menekewe usuzuge bero murekewe mani je n'umutani nukuri tubabarenda gusa yanetse amahera ejo yaborewe anyaka amahera ngo ni iminsi mikuru baziza kwisura abasore n'abajama niyo kandi na bro je n'umutani baga genda uyaza kinsi n'amahera yiwanje hahiye koko ndakwinginga ugenda mu nzu uzanira amafaranga oya ndagusabye nukuri ndakwemereye umunsi w'ejo nukuri uzoze kuyatora ndagusabye nukuri mubabarire ejo ego ikiranga ego nukuri mutamaye amahera oya ndayakwemereye nukira tuzoyaguha Bonyorina keza bonyorina keza ndoshaka urakoze mushika utatwara wewe arambabaje Mathias nzi ko umuntu w'umugabo kumbe n'umuntu w'imbwa sha
sha uyu mwaka umwe hagatondo aranteye umwaka kuri Sheri. Sheri. Ngahan. Sasa kwamba na washaveli. Shafe cyane rwose. Kashare. Azi gwa rugabo. Ni Mathias urazi ibintu rukore. We nwabonye jo igenda nk'amahera mu kabari. Urumva ko yavu mu gitondo. Kandi warambwira ati ayo mahera utanze umenye uramenye. Ibyo tuze ni ukuri. Kandi jewe urabona ko nari nabanje kuguhanura ntumuhereza ayo mahera. Kurabona umuntu yapfuye yarameze nk'umuntu wapfuye. Ibyo wavuze. Nuko nyine byabaye. Niko akunda abagabo tutumva impanuro z'abagore ugasanga nyine tubumwe. Ariko biranyigishije. Abantu turibeshaje. Burya iyo umwaka uheze ni ngombwa ko abantu tuja hamwe nk'umuryango tukicara tukiga uko umwaka watanguye n'ibyo twiyemeje gukora tukaraba ko twabigezeko. Hanyuma twasanga twarabigezeko tugashobora nyene kuryoherwa mu vy'Imana yaduhaye muri uwo mwaka tukajya nk'ako gakoko n'agafanta cyangwa n'uwanwa kayo gakanwa kamwe mugo ntarenze. Urumva? Hanyuma tukayaga nk'umuryango kugira twige uyundi mwaka tugiye gutangura tuzobamo gute. Ariko bonane so gufata ngo ivyo twarondeye byose tubige. Uko hari umuntu ashobora gufata ivyo yarondeye umwaka wose agaca bijya umunsi umwe. Agakubita mu mwaka waheze akaryoherwa akajya amahera yose yarondeye umwaka wose akarara yamaze. Bukeye agaca asigara yicuza adafise nayo kwigurira ipantaro adafise nayo kurya yose yari umunsi umwe. Kuko inzoga n'inkura mu bindi ndakure mu bagabo ushaka kumwiyoga byinshi ugashiduka wasororeye no uciye kwibarabara ngo umwaka waheze uce kwibarabara ubonye ngo baguhe bakongere mugani wa yandirimbo ugasanga amahera yose warondeye umwaka wose yariye muri Noel ijyandwa Noel na Bonane uri amahera warondeye umwaka wose urayamaze. Ibi bintu Imana biturinde umuryango wacu ibiturinde ahubwo mukanya turajana twice tuganire twige uko umwaka wagenze tunige umwaka uza ko tugiye kubamwe kugira iterambere ryacu bibandane rigenda rije imbere bimwe twarose muri uwo mwaka parasera twaguze turanye nyine twubaka ubundi mwaka tuzobe turi abantu bihagazeko. Ego.